mukunzi wanje ndimo ndumva umutima ushobora gusobanura canke ibigaragara ku maso ntoronka buryo ndabigaragaza bihwanye n'ibiri ku mutima mu by'ukuri jya kure y'ubukunzi jya kure y'ubu si ikintu kiba coroshe rero urabizi twari tubanye neza ariko bibaye ngombwa ko ngomba kureka kure y'amaso si kure y'umutima urabizi ndo akabura ubuzima umva kugusezera byumva cyane kimwe nicyo nizeye urukundo ndafitiye This is Flash TV. We shine to progress. Hello, everybody, everyone, everywhere you are. I hope you are doing well, guys. Natwe turashima wahabaye, turashima ndiho abariko arakora ibishoboka byose kugira entertainment yubakwe, kugira dukora ibintu by'amateka, kugira itafari rindi rije ko kuri no cinema y'u Burundi abesha basigaye bita Urundewood, abandi bakayita 257 films, abandi bakayita Bollywood. Why not? Yose n'amazina bayita. It's another day, another reaction, another opportunity to the high possibility. They call me Ndikurio Leonce the son of God, Dr. Vrov, aka Diko. I'm alongside with my young brother, yitwa Prince Keys. Abashitsi nakiriye bakaba baje batuzaniye icanditse nyuma y'igihe kinini bataza hano, ikitwa Save the Date, kibaba kirabereye muri Fresh TV. Odas waputera ivi cyangwa uzoritera wavuyenga wapuprantige no kweri cyangwa uzobikora ikindi bishoboka ko twatanguye cyane turi mu kigani yeah for sure that's it man uranshoboye ndagushoboye gute so reka baze fata ako kantu ko ntakumvise ngure ako ko guhava ndaza ngo mava nterike burya narizi ko nza guheza wahindukiye imbere yanje ukarishinga babati nkwambitse no meta ya proposal. Abantu baye barabona yuko umwanya n'umwanya tugiye kugira nte ko butaha izuba ryaka ivyo bintu rero ivyo bintu mani mwarabyihanye sinzi umu influencer aho wo mu Rwanda amita ni Rocky Kimomo ngo nta bintu byiki abijya ngo ntagiko ngo ntagiko nubyomba banza mbonye umusore nkawe yaramutse afise ibyo byiyumvira nawe nta migambi utuvuga rero ti ahubwo no kuraba umuntu akaba yokoresha umwanya kage yewe gaye bijya byo gutera ivi hajya n'igisirimu urazi kiriya n'igisirimu nawe nk'umuntu w'umusirimu umunyamuji umuntu yize wumva ariwe wosigara inyuma mu iterambere. Okay nanga nta mupuhara afukamire ninja reka kwanza simba vengirira nabi abariko baradukurikirana kugira ngo kumbura ibintu bigenda uko byategerezwa kugenda kambanze ndabiyibutse nubwo nari maze kuboneka ngaha kuri kamera za Fresh TV harabiyongereye ko batavuze abandi biyongereye ko benshi Fresh TV turayikurikirana rero ku mazina nitwa Odas Classic. Nkaba nsanzwe ndi umukinyi wa filime kuva muri Gold Africa TV. Ni jewe tugomba tuyage n'abakunzi ba Diko, Desani n'andi menshi Dr. uza gucunyigisha n'ivyo bintu by'ingene batera. Abakunzi ba Fresh TV ndabaramukije cyane. By the way, it was a long time. It's been a long time. Yeah, it's been a long time. I was missing them a lot. Nishimiye kongera kubana namwe
turabakunda cyane nizeye ko tuzahugirana ibihe byiza turabakiriye gose nubwo twari guhava duhera ku mwigeme ariko nta mirurira inzu anje we ushatse kuvuga rero ngo nta nkoko kazibika isaki ihari inkokokazi oya ahubwo nasa n'uri kararekara iyo nkokokazi ko yobika isake yigaramiye aho hantu asha ikiganiro twogiye tugiheba oya rugeo anje nawe niko vyumva niko ndavyumva turi mwisi y'abongereza uno munsi bavuga ngo ladies first tuba tugomba kubaha ijambo bagatangira bakavuga nompa kubera ko barenza abagabo ahubwo kubera ko rimwe rimwe baboneka nk'abanyantege nke kugira izo ntege nke zabo tuziduze baraye bazi ko bokwababa umurongo twebwe tuvugira mugabo ni bafise n'umunsi umwe banumva ngo warabagenewe mbona uhaka kubatera mwebwe hari uwo mufise twe dufise iminsi yose abagabo n'iminsi yose twese wasani 5 jours havamo 1 jour gusa ariko ntiburabitwereka abagabo nabo bafise ufise abagore nibo bawufise aho bafise umunsi umwe wo muki umunsi umwe wo mu minsi ngaha 365 n'itanu naravyibagiye n'ubu iyindi yose isigaye atari gwaje reka dufate ko tumuhaye wa musi yego nawakiruko nyene mu mpaye bari turawuguha usanzwe nawe ufise murakoze okay nanje ku mazina ni Mugisha Ange Dorcas nkaba nkina muri team yitwa Gold Africa TV benshi baranzi ku mazina ya Soleil yego cha Soleil baranzi ku mazina menshi cyane mpamagaye ijyaje byose ndashaka kugitaba byose yego niyo nakwemva tubunye ivana n'ijyaye odana genche mvati be icyenda cyase icuracha none si ni izina mu yandi arisha yari kuba yatanye n'ibikorwa nkora none burya ka be niko kinafite aho yari kuba yatanze uruhushya karusanga atari wewe wari kukavuga ariko akabe niko ikina kubera film ikaba ikakunda oya kugira ngo ntimuhave mugahurira ko mwese usanga ko hava gaca kavuga be kandi kagenewe odasi wenye ako aratomboye aho no mukobwa ingera ni natirere kandi kagenewe oya ongero hindukira murabe rego eta ko muraba nubwo ndikuvye n'ibiri mwari reka tubandanye n'ikiganiro ariko niki nikikani nanimvuze ngo urabona hanje burya natere burya bayasokoje umushatsi wiwe kinyafrika uyu mukobwa byitwa amahereni ivyo ntiwomubaza n'agapantaro natangaye mbonye ashobora kuyambara uko guduherukana ya sanganya ryashiki sanganya si byawe ibintu by'amapantaro oya si cyane kabisa usanga ijipo yantabukiye ko cyane mu kwambara musanze muzina muri twinshi rero oya mama Mr. Classy uyu mukobwa tuzinanye rimwe na rimwe duhuriye mu ibarabara mu biganiro nk'ibi tugahorera muri filme iyo nciye nkano bariko barashutinga muri Gold Africa ndamubona mu majipo wala tuce tunabigira ko nkuko na jewe tugize nte tuzinanye dukina filme twaje mu biganiro nkuko nyene apana kakandi bavuga haje inyuma turaka murakisha yange murakavivuye turaka kubise mu buhi twakirengagije tusa n'abatakumviye anje niko navuga tukumatwi wa nta cyitwa amahere nticigeze kihaba cyangwa no musi ni utaba wayambaye nta kigeze kihaba biterwa n'ukwemera kwawe cyangwa nuko utanayakunda muri je sindayakunda kandi n'ukwemera kwanje ni kubinyemerera n'ukwemera kwawe ntibukwemera ibintu byo kwitobora ku gihimba na kimwe c'umubiri ibibaho n'icaha kuri wewe umuje narabyihoteje nabonye bari byo bimbereye wese nabivuze ngo nuko bitakubereye ukubera nzi ko abakobwa benshi ba hano baba star encore bakina ama cinema akeshi usanga mu nyambaro zabo iyo bari ko baragaragaza kuberwa baratera ko n'uduherene oya sinibaza ko bizohava biza mu nyuma ariko sindavyibaza sanje bacasenga ku ntangwa hake cyangwa ni mu batimosha reka niwaza nawe nyene n'abaporoti ari shengero giriko ry'abatimosha ntagero ndagusabye ntibahave bavyumva ntihajye nyene sengero mu batimosha oya none wovuga kwimosha cyangwa kwimwesha kwimosha ngira bivana n'intara iyo ubonye umuntu yashize ko agakwafe runaka uvuga ngo inyogosho yiwe imosho yiwe cyangwa imwesho yiwe inkato yiwe
Anje uvuga gute muri ivyo bine wewe? Je nibaza yuko novuga ko ari pafe yiwe. karaba Rero izindimi zinzanano zaje mu bwaco nizo twanse. Mu kirundi cacu uvuga. Kirundi cacu. Mvuga yuko ari imosho yiwe. Imosho yiwe. Nevuge gute? Uvuga gute nawe? Oya je nukubera ko ivyo bine byose biravugwa bivanye n'umuhingo y'igihugu umuntu azana namwe. Zino je aho nzana nabavuga ngo imwesho yawe ni nziza. Bashaka kuvuga hawe ya mwene nkuko bavanga agakwafe kiwe. hari igihe byoshika bivanye n'ibintu by'amavuga biba bizananyemo ibintu byo kumwa kwiki ariko ngene Imana mwe mwaciye ku ntebe y'ishuri byanka byakunda bujya muri ivyo bine harimo ikirundi canyacu icanyacu cyo bari ica dufatiye kurivuga kumwa dufatiye kurivuga kumwa nyene cujanisha cubandanya nyene na mwa uze kuguma wayisize mu cadu Numva ko ibintu byo gutora itsiso n'intuze nimba ari mero mu gigo nimba ari iki we byarakugora Kirundi cyaramucyara jena bagayidinze just kugira ngo muce mubwira turazana uko bitorera kuri ire nk'ubu bavuga ngo baramumoye umva rimwe akantu ka mo sinzi ko riza kuba ari itsiso ariko turahiga no derive twobihigera aho hantu ngaho uza gusanga ari we wavuze imosho yiwe imosho yiwe inyimwesho yiwe canke imosho yiwe yani badako byose bijanye ari cyo kiye so ni hatari sana so ubara umugisha kubakira narinda bakumbuye nyuma y'igihe kinini mwana sohoye filme mudukubitana surprise ibonekamwe abantu bitwa baberindwayo n'abandi bantu benshi biriya bintu mwabigeze ko gute abatavyibuka twigeze kuganirira hano hantu nyene mutubwira yuko menga ni wewe bisa classic tubwira yuko mu bantu ukunda mu bakinyi ba filme hano umugabo yitwa Berindwayo arimo unavuga yuko ni wagirirwa ubuntu ari mu bantu mu planninga kuba muzokorana ubu byarabaye mwabyumvise gute byashobotse gute igikorwa cabandanije gute kugeza igihe kibaye ibyo nibuka igihe duherukana nyene nkuko ubivuze canke n'abakunzi ba Fresh TV babibonye twaherukanye duheruka kubahereza igikorwa ifilme yari yitwa umugore w'isezerano umugore w'isezerano ngasi ntumbaze ko yoba yari uyu ahubwo nyere bujyana ko ndavyibuka kiragihe menga bavuga ngo yo ari w'isezerano kije gihe ntiyari uw'isezerano ndu yari umuhabara ndavyibuka yarankoreye akaja akwanje ntibikubereye vra erezima ko byari mbona woryohora umugore w'isezerano nyene oya nubundi kwari kugira ngo twigishe abashaka kubikora canke ababirimo kugira ngo bige gukunda kuba umugore w'isezerano ari byo by'agaciro nanje bwanje siko bimeze mu buzima busanzwe amuze musanzwe uri w'isezerano wande yo cange no azoba w'isezerano kuko nyene nzoba kwisezerano niko ndaraba ku ntoki impeta nayoboze sibyo kabo barazikora bakanazibagirirwa muri dushe bakazisiga muri anyway warukiri kubavuga so twari twabahereje igikorwa filme yitwa umugore w'isezerano banakunze cyane tunabashimira yaciye ndetse no kuri RTNB ibintu bikagenda neza rero ico gihe urumva muvyo twayaga mwaravuga ati none gabasha ko muduhaye iki gikorwa kikakigwa neza kikagera no ku rugero razi televiziyo y'igihugu bari ibintu bifise visibility burya muzohava musubira muzane ibintu kwera binezera abakunzi banyu ni naho rero haciye hazanana ati twebwe mu kuntu dusanzwe dukora tuba twifuza gukora dutera tuguma tuja imbere ti rero Imana ibidukundiye tumaze gukora amafilime menshi ariko twabonetsemo nka twebwe gusa timu ya Gold Africa TV turavuga ati nubwo bayakunze nyamwigenda ko ntari miri mpeshi byoba byiza rero tugiye hamwe n'abandi kugira abo babone yuko tudatamba twirorera mu bakunzi nko mu gihe byoshika hakagaragaramo aba ba Berindwayo antuka it was a long list bajya ba Berindwayo ba Mede bande tuko turadondagura abo dusanzwe twapress ibikorwa byabo kumbure twogirana n'imigenderanire hama rero tugiye muri bimwe bita
behind the scene behind the camera ibiyago nyene bihavura bigenda neza biba umunoni ya niho havuye igikorwa filime twise ni ikosa ryanje ni ikosa ryanje ikigaragaramo rero aba umukolaborateur ari we Abel Nduwayo yongera igaragaramo n'umukolaboratrice ari we Mutoni Ornella Mutoni arimwe arimwe hamwe rero n'aba acteur biwacu babikora neza nka Elvis ari mu bakinye nk'aba acteur principal muri yo n'umwigeme yakinye ari umu actrice principal wo muri team nyene Ange iriwe mpishije we wari ngaha kumbure jewe sinanarayikinyemo mugasi nayikinyemo byinshi kumbure ibindi bijanye nayo yo bashobora guca amfasha nubwo atari umuntu cyane ko wewe wa mugani wawe ushobora kuba wari uwo bita umufigira burya muri filime hari abantu ngo bacamwo ugasanga no gukorora ntigeze akorora agacamwo gusa agenda abo nawe nyene bitwa bayikinyemo cyane gose mugabo bakunda kubita abipakije urumva wa muntu agenda renene inyuma ku makarisoro abandi bibereye indani muri VIP indani mu modoka bamurengeje modoka hajya yuzuye hari abantu baza barareza nabona bagenda barenena navuze amakariso tuvugere kuri ibintu tubona hano hagufi ari ibintu tumaze imisi tubona ku muryango kwasanga abantu nka 12 nuze umwe atoza amafaranga we mwibarabara umutwe wagwa gukora mu ikaburi Anje yarayirimwo hagati na hagati hafi yo kuja muri VIP tugagira nibyo muri filime ni kosa ryanje naragaragayemo cyane naragaragayemo nkina ndi naje gukurikira kuri mwene wacu yari yagiye kubaka ariko nta kantu ko gufuha wumvise Ornella Mutoni agusanze mu bwawe bushikiranga oya ahubwo byaranezereye cyane kuko Mutoni ndamukunda kandi narifuza cyane kumva ko twoshobora gukora igikorwa niyo mpamvu byanezereye kandi atwa yakinya ari nka mama wanje numvise nishimye aho urumva ntaco yari kugutwara cyane ntaco yari kugutwara iyo bitabi byo ho hari cyo ari guhava mutwa iyo bitabi prince ahisa nyongorera ngo harimo n'agashusho ukuntu urashobora gusanga sinzi yo papa usanga ari ko yari umukireso genda biraga ganje no yarageze ibutanyerera hatariyo cyangwa ugasanga mama niwe yagiye hariya ahubwo nyene sha ngo nibo babiki banga ya mama wanje je navyo navyo yari gukora navyo yari gukora cyangwa usanga mwaseye kubera ko muhuriye muri filime byose birashoboka urukiri kurasigura rero mu ikosa ryanje ni filime yatunezereye cyane kandi ndazigishije abantu benshi cyane yagaragayemwo impanuro nyinshi cyane kugwaruka kuba mama kubatubatse ndetse kurunganwe rwose ruhari hari cigwa kiri personal nawe ubwawe yoba yaragusigiye nubwo wayikinyamo yego ikigwa yarakinyigishije cyane cyahe kimwe muri byinshi ko ndakuraba mbona menga havuga ivyigwa byinshi kimwe cyonyene kiyoboye ibindi kimwe muri ivyo narigishijwe yuko umuntu akagenda arakora ikibi ahageze hose kandi atonyegeza ikintu ngo nikizoseruka kija habona kuko ibintu byose urabikora winyegeje hama mu nyuma bikazotinda bikagaragara akujya Elvis yabigenjeje azaranyegeza ariko kumpera bikagaragara oya ngo nuwabigireye mu kuzimu igiti cyarakuze gikoma induru kirabivuga ati ara umuntu nabukwe ni hatari behajya muri filime Elvis yitwa gute kugira bahave baca bamwibuka neza Elvis yitwa Stick Stick mu Stick babonye muri nikosa ryanje yari nk'umuntu w'umu star iryo zina mba numva rihura n'umuntu menga w'umuntu canke w'umubandi yesa n'umubandi kuko ari nze yibuka kwica ego n'ububandi bandi babiri yenyutse ubwo ku rwego runini kabisa ariko ntiyicarana oya nicana yari karashaka kwigisha ababibamwe nabo bakabika uvuga mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe Elvis Jemba mbona ari ntore yitekaniye ngaho nkaje utekanye hamwe n'ahandi arahantu mba mbona na Kilimanjaro woyitoka anatekanye turahagaruka kurambira inyuma ya kamera
yakubwira inyuma ya kamera ntabwo utuma umukobwa w'abandi aca yiruka nari kandi yarashyikwitse yakagendera iruhande zawe mu buryo bw'ibikoko. okay ega niho ujya kuguma wikanga ega je n'ahandi hantu mvuga mukandi ndabwira abakunzi ba Fresh TV mundabire bano bantu mu maso mumbarizo no musore impamvu aguma yikanga ingobotozo je napfu akikanga utwatuzo ntariko ndatura urumva ibindi baza gutora bo nyene baravyibonera. So ino cinema rero sorry ino film burya film na cinema biratandukanye zanzwe mubi ahubwo ndakubajije wewe ubaza ko film na cinema bitandukanye je nari ngo byose birameze cyo kiba ndabahaye devoir muzogaruka mwambwiye hano cinema na film bitandukanye ibintu byo gusubira ku mashuri amahomework. Ariko reka ndabahe twiyo kimwe muri ivyo harimwo produit ikiba catowe ikindi naco ni secteur muri rusange fatiye ngaho ndazi ntimwonane kimwe ni secteur ikindi ni produit bibaza ko produit ni ya filme ni cinema oya produit ni cinema yesuwe Secteur ni film. ubwambariye ngaga ntubu mubwobusa ntabwo ndi mugwe humura ndumwigisha mwiza ko sora neza n'utabitoye ndamuha basi na 0 ikaramu bazi ya ikaramu kugira agire intege ejo aza bitore. So inyuma rero yo gukora ino collaboration mugakora ino filme novuga nyine nkuko mubivuze yasize izina muri mahuriyemwe n'abastare hari yindi ntambwe mubona yoba yaratumye mute wana Odas mu bisanzwe mu buzima bakunda kuvuga ngo ikintu cyose kirinze kiba mu buzima kiza donc iyo atari cyagusubije inyuma kiza kikwigiza imbere sivyo iyo ntuze bakunda kuyikoresha mu buryo butari bwo bumeze nk'uburi negative bakunda kuvuga ngo what doesn't kill you makes you stronger ikitakwishe kiragukomeza mugabo uko biri kose twebwe ntabwo ari muri iyo context twebwe bari baje deja batazanywe n'inabi twari dusanzwe turiko turakora ibikorwa by'iwacu ahubwo haza kuza n'ikindi kintu twokwita nka valeur ajoute abandi baza kongerezamo ibintu by'ibirungo dukora filme hambavu iyo twari twakoze bagakunda hirya twatanguye tuvuga y'umugore w'isezerano tuzana dukora n'iyi filme ya Nikosa ryanje filme hakuru yari ishingiye kuri ivyo bintu ku bintu by'imico abatayibonye bogenda bakayiraba bazobibona sinzi yuko uvyibuka imico ya kera y'ikirundi hari ukuntu umudamu wa mbere wawe apfuye iciye mu mategeko akaba afite mutoyi wiwe hari ukuntu waba wemerewe imico yakwemerera kuba wotora mutoyi wiwe kugira amatungo ntasanzare n'izindi siguro baca bagenda babihanga ubucuti bw'imiryango bihagume niyo filme rero yabaye iyo collabo yarimo bajya ba Bere na bajya ba Honera mutoni ya filme yaje ifatamo neza abantu bakayikunda kuri twebwe rero urumva byaradusigiye ikintu gikomeye cyane ni ikintu twishimiye kuko ucabumva ko cyakindi ryahangiro twari twipfuza ubwa mbere yuko twoja mu bandi ntituboneke nk'abanyamwigendako ibyo urumva twaramaze kurishikako kuri uyu mwanya hari abo twahora tuyaga kumbura ukumva bariko barakubaza urakina filme ego none ngo kukina filme ngo bajya ngo banaka ngo murakorana ngo murakinana ngo iki ndabibona ibintu bene byo just nkako konyene maze kuvuga ati je ndakina filme hambavu yuko nkunda uko no bansanzwe ndavyitwaramwo nabandi turafitanye ubumwe urabona nk'ibikorwa turamaze gukorana na banaka eja muri kariyere urumva n'ikintu gica kikwagura twaramaze kuhagura ibikorwa rero twinjira muri kimwe bakunda kwita ngo industry ya filme ucita gute bo najewe nawe ucita ihinguriro rusange navuye nisanga nashimye rukanywa ya rero urumva byaradusigiye ibikorwa byagutse sigaye turi mu bandi
hanyuma hambavu y'ivyo uca uvyumva yuko mu kirundi niho bavuga ngo batamvyi ba neza barakurikirana twebwe kubera ko tutifuza gutera dusubira inyuma nimba twaramaze gukorana n'abakinyi ba filime kandi bavyitwaramo neza bafise amazina bafise amazina bisigura yuko kumbure ejo canke hirya y'ejo ivyo turashobora kubigaruka ko kumbure ni nkuko bashobora kubona n'abandi baba bafise amazina bagaragaye mu bikorwa byacu rero aho urumva badukunda ni nako kanya ko kuba boca kumbure batanga n'ama suggestions yabo ati hamwe mwotuzanira naka nawe for next time ko bikunda kuruta bivuze yuko muraza kubandanya mukora ibintu bisa na collaborations mu bikorwa byanyu canke murakora mwebwe mwenyene ku giti canyu hama bari abantu muzogende muhuriramwo no mu kindi gihe komenga turabona hirya ejo mwahamagaye Sabas twanamubonye mu bikorwa mwaherutse mwejo bundi turaza kubona Aston niho yarari nawe n'umukinyi wa filime mwiza reka arabyitwaramwe neza aza kubona mwahamagaje ba Ravine ba Ravere why not byose birashoboka Okay, uciye ugaruka ku kintu rero kumbure twagomba tumere nk'abanibagira ariko nitwacibagiye nico muba muhabereye urumva muba muri ko muratubaza natwe kumbure tukace tubona kwishura nkuko basanzwe bakurikirana Fresh TV ndibaza barabibonye uvuga iki gikorwa mwaraye mukoze cyo guhimbaza imyaka irenga 2 mbere ni 3 imyaka 3 dukora ibikorwa vya filime ndundi rero nkuko babibonye turiko turagira irya anniversaire y'imyaka 3 muri Gold Africa TV dusanzwe dukiniramo filme yanje niho niho wari nari gusiba haje ngwaye vyonye ndakwibutsa uri kurikorana bisangiza intuze ukare ku munyamakuru intuze zikagwa ku munwa anje ni wanyu je nta jambo nzoza kuhabaza nimba ribi mbere mutama yuko muboye kwitega ntarimo canga nyitege cyane harimo kimwe areka kunyitega canga nyitegurire ko abantu nakiriye neza ndazi waruri yarari muri su komisiyo ya service wala nako nareko naho ntarimwe bajya twababikoze twese turumva bagusa nenda mubeshe hari umuntu yongorete bana umusaza mumufate neza abanza gororoke aho rero turashobora gukomeza ako kagira gatume bica bigenda nabi kagire kabyonone yama yarananyongera pe sino mubeshera rero nkuko babibonye byari ibintu bimeze neza nkajya twariko turigina imyaka 3 tumaze turiko turakora ibikorwa vya filme ko twatanguye dukora nka twebwe twenyene amafilme court metrage hanyuma turimukira ku long metrage tuhavura tuja no ku maseri na filme z'amaparti hama rero na ya makorabo hama kumbure mu kirundi bavuga ngo ubumwe buramota nkuko babibonye hari by'amaso amaze kubereka barabonye yuko marujya rubanza tutariko turatamba twirorera twari twebwe nk'abakina muri Gold Africa TV ariko tukagira n'abatumire biteka bari mu basanzwe babikora neza nabo nyene muri filme ndundi rero ni haba harimo kumbure uwo boshobora kutubwira kirega no mwanti murinde kuja kure no mwabajye murarabiramwo ko ushobora kugira nte cyo ushobora kuba iciyumviro ciza murazi yuko dusanzwe dukora abadukurikirana nibo dushimisha nibo twigisha nibo babose bacu nibo tuba dushaka guhereza ibyo bakeneye uretse ko natwebwe tuba dufise plans bazogenda bazibona nkuko twavuze nyene ko twifuza gutera tuja imbere tukaguma tunga ubumwe n'abandi ivyo bazogenda babibona ariko kandi nibindi navyo nyene bo dusaba yasiguye yuko mu yandi majambo rero twebwe inyuma ya kijya gikorwa twakoze dufisa yandi ma projet menshi bazogenda baza barayabona Nisho nagira mbaze Ange ati ntukomeze kumurisha imibu uvuga wenyene aciye abimara byose ariko Ange ho bariho projet nyene isanzwe hari yuko muza kugira muza kubandanya mukora ibindi bikorwa yego projet zirahari ni nyinshi n'ubu dushikara dukora izindi projet duhamagara n'abandi benshi baba star dushaka ko dukorana muracashaka bo mukorana yego twese turi bamwe turakundana niyo mpamvu dutegerezwa kubahamagara natwe dukorana Ange nyuma yo guhura na Abeli na Nera ukabakunda
nuhe mukinyi uno munsi wumva ariko aragusaza akubiza ukumva ati at least nohorana naka nawe ndabona yuko acting yanje yogenda neza ni benshi babiri muri benshi babiri umuhungu n'umukobwa okay umuhungu n'umukobwa bwa mbere ndashaka kwanza guhura na Sabasi kubera filime yo yaranezereye numva shaka nawe canke nuko ari iki bogos no siyo mpamvu okay yeah mu bakobwa naho ndashaka guhura na wow Mimi hari umubwire ati Anje aragukunda cyane nubwo utabizi biramushikiriye Cenanje oke ntwasogufuwa nubishiremo inzigo wavumbaza biwanje bashanje nivuga wewe Mimi yabyumvise aradukurikiye ariko ndaza ko ngenda naye mwibutse yuko umukunda kabisa cyane wow biraryoshe kubona umukinnyi wa filime ya appreciating mugenzi we ntibikunze kuba benshi baho bapingana kandi si muri filime gusa muri mu masecteur menshi haba no muri football usanga bamwe bapinga abandi mugabo burya rero uzutinya umuntu afise abantu yemenga ngo bano bantu barashoboye yabishoboka ko ujye umuntu yotera intambwe mbere na babandi arabirako akabarenga cyane ni igiki ukundira Mimi kimwe cyonyine Mimi ndamukunda ukuntu actinga ariko arakina film okay just ababirimwo si ibintu afiringa kwanza ni ibintu abarimwo nyene ukabona neza kubona ko ari ubuzima bwiwe kabisa ari karereka cyo mpamvu ndamukunda Sabasi nawe rero is the king Sabasi birarenze hari igihe mba nibaza ariko bako yakumenga aratekanye ari hambo uko cyangwa uriya mugabo rero ni nakameze kabisa aritekaniye ukuntu kuwe nyene kujya usivye ko murabizi muri film hariho character umuntu ateza kudevelopa cyangwa ukamenga yesubije hasi bivanye n'icumbu director akeneye wowe babiri wumva no munsi kabisa mwokubitana ukavuga ati ruranyoye mu cyongereza umenga muri babiri yapfuze haragarukamwe cyongereza bavuga ngo ladies first nanjye reka cempera ku mwigena niko nce ndamurisha imibu anavyumva ndamutombaza nyemera mvuge babiri kandi je ndazi ko aza kuba ari mubige mwifuza gukorana nawe oya nuko wocu muvuga ukamengana mwivugire oya n'umuntu wanje noneho basanze bamuzi basanze bamuzi mwigeme bitande bamwita Alvera Muhimba ni nabonye neza yamose kandi yaba Benya nasanga musanzwe mubizi muri groupe aramukunda ku bikorwa by'iwiwe n'ukuntu kenshi oya no muri turi muri urwo rukundo ntituracabuka turacara ntarundi nzi sinzi ko nawe ushobora kuba rufise kundi ntabyaratu umukunda zibi ibyo kumbure abasanzwe babikurikirana hari ko bamaze kubona dukeyi ku mbuga tugenda dusirikira sinabwiye yuko Alvera Muhimba nyene harakuntu baguhara ari umuntu wanje no ukuvuga aragazo wawe musha arabuka bakawukumva utuntu tubiza ati arawukora ko neza ko mva ko yawukoze bo urumva reka tubishira ha umuntu w'umugabo wamugana uzo niganwe jambo kugira ngo uzotuma urivuga unigwe no uribwiye kumenga harimo udutima tubiri muri filime ho nabonye uramukunda pe none nk'ubu naho wosanga namaze kuvuga reka wa mugabo reka ntiwiteranye reka tumurinde kumenga ndazi iyindi namba ahantu nimba udukurikirana ze guca ugenda kuri stati y'uwanje ya WhatsApp no musi nyene ahubwo ntuma ku ya Alvera niho no byemera neza kandi nyene oya canke urumva nawe urashobora kuzoca ugenda oya none ikigane kizomushikira uvuga ati uyu muntu ibintu bikwaye mbona menga ikiganiro kizakurangira wamuhaye n'akabisa andi ntabyo riko reka ibyo bizoba ikindi gihe kumbure turiko turakura ko bwabuntu bw'amakenga nyene buri kuragira bw'utuje okay reka tubanze twigire mu buryo bw'ibikorwa kubera hakuru nibwo twibanda uretse ko n'utwo nyene twama emotions rimwe na rimwe tuza juste nk'abantu dusanzwe turi muri entertainment harumva nciye nishura kimwe twari tuvuyeko hari gihe boba bwari mu buryo bwa entertainment namwe murahwera umugani wawe mu bidata mu buryo rero bw'ibikorwa Alvera Muhimba the way she acts uko avyitwaramwo
sinabi yaduhuriye muri filime nk'uko hari n'abandi tumaze guhurira muri filime byo koreka neza. Ya mu bahungu naho nubwo ntasanzwe nkora ifilime za action, ya mu type bita Liberty aka Insoro. Especially ukuntu aba nyene ari igikorwa akirimwo apana bijya byo gufekinga, nibyo bituma na appreciatinga uko abyitwaramo. Nawe ku buryo ari filime twoshobora gukina tugahuriramo, urumva yuko byoshobora ku ukizazi sana. So bagenzi, hari ibindi bikorwa ubu bwa vuba twokwitega hambavu ibyishimo mwagiye muvuga harimo n'ivyifuzo nivyo mutegekanye muri kazoza? Ubu bwa vuba, ubu bushasha twokwitega ko hari ikindi gikorwa tuza kubona, kuko twabamenye nk'abakozi mwigeze mwemera ko dusinzira ngo umwaka uhere. Yewe yanje we uraja kwibaruka uno mwaka? Ati yego ndibaruka mahasi. Kwibaruka kubera ndi ku kivi ndiko ndakora. Oya. Namaze kumva gatera utuguru mu. Yo kagoma gakubita. Oya. Kariko karatera gahindukira. Kandi uyo mugabo menga n'umuganga nimba navyibuka neza. Byo byose turabikora. Cyabibonera hafi. Muga biba mu meza ngahe kugira umuvyi atangire kumva utuguru tw'umwana dukubita mu. Tugeze mu za 3e trimestre ntanumva ko bava bica bigucanga. Komeze mbona nyiga mu 8 numva ngo tugeze mu gice ca gatatu. Ngo dusubiye mu mashuri ngo igice ca mbere ca nimbanye rero nuko nyene rafise ivyo bice bitatu. Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième nibaza ko ni nko mu mezi 6. Kontabiliza atatu. Igice ca mbere kirimo amezi 3 ya mbere, ca kabiri. Ano kuvuga abayegereje. Ya. Urumva turi muri 3e trimestre y'amezi 7 8, urumva yaramaze gukura mu banyi y'umuvyeyi. Ya. Okay, deka by the way ubu turi muri cinema. Reka sinibyo byose, erega cinema none ni. Oje nawe ugira undese. Cinema ni buno buzima n'ubundi abantu babamwo, ni bino biganiro tuba twibereyemwo. Ni bijya bintu byo mu kibano, no mu kibano. Ese famille imiryango yo kubakika ivyo bintu bitabaye. Oya byose biragenda byinjiranamo, kuko no muri filme hari igihe dushobora gukina tugakeneramo nk'ibintu bya domaine médical by'abaganga, tugakenera iby'abacamanza, iby'ubutunzi, byiki tuja muri bya bisata nyene by'ubuzima busanzwe. Rero mu yandi majambo ntaho twataye, byose birimwo. Ahubwo mbere ni navyo bidufasha gukora filme, kuko muba muso ubumenyi butandukanye. Haje ico muri domaine runaka kugira ngo ntimufekinge wa unda cazana bwa bumenyi, mugaca abantu bagaca babona produit nyene, ibi bintu birajanye nyene, ntabwo bagize ibintu byo kwikura. Ico natahuye co nuko umwanya n'umwanya muraza kudukubita igikorwa. Munyemerere turangirize mu tuntu n'utundi. Mvise ikibazo kimwe eka mbere ni bibiri yuko biradudubiza muri jewe. Turahera aho twahereye ku mushinga ntaye. Habaye hosohoka itegeko no munsi yo kutegerezwa kurongora umukobwa mwicaranye ari we Ange. Ni giki ubona wo buronse comme valeur ajoute, nikiye kintu wo buhombye mu buzima bwawe? Ubwa mbere nta muntu yunguye umuryango canke ashize mu ngiro kumbure itegeko ryatangura, sinzi ko no twita itegeko canke kamere yatanguranye na Adamu. Bavuga yuko hari ikintu abahonze, ko biri kose ako tubanza ukihoza abayungutse. Hanyuma rero ngo barungwa kumeze gutena. Ikibazo cyane naco mumviye hasohotse itegeko rero ritanavuguruzwa n'Imana. Bakubwira ati rero uno mwaka nyene hova wabereye ingaragu wa muhungu Odasi urarongoye. Ati kandi nta wundi no mukobwa mwiciranye yitwa Ange. Ni giki kidasanzwe ubona woba wungutse ko ndakubaza uko kwera uramuzi, wanashaka mu bamumeze nk'abavukanye mu bikorwa uramubona hirya no hino n'ingeso ziwe zitari zike urazizi. Ni giki ubona woba uronse nk'ingabire kidasanzwe, ariko ku rundi ruhande kurumva n'ikintu hatiriwe kutari witeze? Ni kihe kintu ubona woba uhombe? Duhere kuco woba wungutse. Okay. Kuco noba nungutse, ubwa mbere abandonse umufasha kandi avuye ku Mana. Ico ni rusangi. Ico ni rusangi tugikuremo. Ikintu ni kitari rusangi gihava giki. Oya ico ni kintu rusangi. Ico umugabo wese aronse umugore
ntiyoreka kumera nka Adamu ngo twenga mwenyura avuga ati Imana umpaye ikintu ciza cyane bwana mvuze mu buryo buri particular nk'umuntu mu buryo bujanye kumbure na character ya yo basanga ya okay bwa mbere nuko wowe uronse umugore ameze gute bwa mbere nuko ari naturel sanze muri kamere yanje ndakunda batoye amata ari naturel ataco byo bintwara umva Imana ngira yoba yarasomye mu mutima kabana ati bibaye byo shobora ku hanyuma ndavye igihe tumaranye mu bikorwa numwigeme w'umwete arakora ibikorwa vya filime urazi yuko ni ibikorwa bisaba ingufu perseverance niki n'ibindi rero n'umubano mwiza kuko urazi hari amatimu hariho abantu usanga birukanywe abagize nte kuba tumaze imyaka 3 kumbure ndakeka arashobora kuba yashitse twaratanguye ibikorwa kandi sindakeka nivyo ariko uko biri kose ntari munsi y'imyaka 2 turi kumwe mu bikorwa kuba tugifitanye rero twese nka timu muri rusangi imigenderanire myiza bisigura yuko wa mubano mwiza abawufise kuri twese muri rusangi cette fois umva woba wimukiye kuri jewe ubaye personal vyoba ibintu vyiza hama ico noba mponze mu ibintu ikintu cyonyene kizananye mu mugambi w'Imana nk'umuntu yemera nta buryo nabo mushobora kugiramo ubuhombe ndumva rero noshobora kuba ataco noba mpombe ico noshobora guhomba mu gihe oba hariho ubundi twemerana nka washeri wanje Aruvera mwumvise kuguma wanka kwako kantu ndakavuga none kwikina biremewe kandi baba batuzi kwikina biremewe ariko mbabare no kuri so kutari umusore Aruvera yokwemera no kubera menga makuru nzi atandukanye nayo uri kurambi urashobora kuba ata makuru ufise ahubwo nk'umumenyesha makuru cugendo yatoho ndakurungisha aho ndongetse kukize kandi ndaguhaye homework okay urumva rero nk'ivyo bintu ati ni mu gihe ho bari nk'usize uhemukiye urumva kubera ko urumva byamaze kuza warabonye ni Yona igihe yari kararungikwa n'Imana kuvuga ubutumwa ininipa kumbe ndanasenga ninipa haja canke ninenewe okay aho nuko nuko tuba twakirundije okay igihe yari karamurungika ari ukuntu yashatse kubwabita avuga ati wapi nico kuntu nanje urumva vyotangura muri iyo nzira ati wapi hari ati Alvera wanje sinomusigayo ifika cubanzi kakumira Igo kubise hakurya umusore wanje reka subirikana mira ati nubu uraca hanyuma rero umva kumbure ni mubwo buryo hoba harimwo hoshobora kubamo uruhombo mugabo mu gihe atawe noba mpemukiye okay ibintu byo bari arubu okay anje mikoro tuyizimiriza iwawe niho tuza kuyihereza umusore mwicaranye mumaranye igihe ndazura mwemera umuntu wawe uramusobanukiye gusumba benshi cyane umuntu mumarana umwanya munini uramusumenye yuko no munsi hari ahantu agiye kuja mu bihugu vya kure azogenda akamara y'igihe akagaruka atevye ariko kaba ari ikintu yuko utegereza kuzomurindira kugira abari wazoba ise w'umwana wawe nayahe majambo abiri uwo mutekerera imbere yuko afata urwo rugendo kwawe kandi uhindukire uyamubwire nk'aho agiye urahindukira murabakinyi ba filime udase nawe afata ubuseriye witeze n'ikigongwe nk'aho mu kanya uhava wurira indege ubwira umutekerera impanuro zibiri zizomutunga iyo azoba ariko kandi zizomuzigama kugira azogaruke muhita mukora umugirwa wo kubana twagiye no kuvuga yuko yo bagiye rero asize Yesu we asize yuko turabakunzi dukundana nawe akagenda jewe ntavyo namaze guhindukira gusa wumvise ko ari ijwi ryo bajyakongoreye kandi ryanyira ijambo rikubwira ivyo bintu namaze guhindukira yanke kuyambwira maze unteza abantu ako kantu rero ko wankore kugira yinjire muri mode fata ubusero mbwa ati mukunzi twabanye neza ariko ubuzima ntiwe bikunze bye bye tuzosubiye nawe uca umutekerera izo mpanuro
banza uvuge ko usanzwe werekwa. Wagiye cyako gasere niko tutsa guhereza. Hindukira wewe umubwire. Nawe ufata ubusere umubwire nyene nkaho. Acting. Salio live. Ako kana ko. Je ntegereza kubikora. Okay. Tegereza kubikora kana nje muri mood hama na action igiremwe umva. Si Okay, muri the action. Odi bavuga gute. 1 Stand by. Action. nze wanje. Ndimo ndumva umutima ushobora gusobanura canke ibigaragara ku maso ntoronka buryo ndabigaragaza bihwanye n'ibiri ku mutima. Mu by'ukuri jya kure y'ubukunzi, jya kure y'ubu si ikintu kiba coroshe. Rero urabizi twari tubanye neza ariko bibaye ngombwa ko tugomba kure y'amaso si kure y'umutima. Urabizi ndo ariko usabye tuvyakira. Nzongera. Nakaburaho ubuzima. Ngomba kugusezera byumva. Kimwe nicyo nizeye. Urukundo ndagufitiye kandi genda gushaka ubuzima. Amajambo numva no gutekerera muri jewe. Tungume hafi. Uzobe kure yanjye. Shit. Uzokomeze gusenga cane. Ndazi Imana izoshikara ibe hagati yacu. Kandi ndazi ko urukundo rwawe ruzoshikara kuturamira. Genda amahoro. Cyane ndagusezeranyije byose ko nzo Diko ibikoze. Wow, ni mundi amaso kurira serious ni amaso. cut. Ego. This is Flash TV. We shine to progress.